reka ndavyemeza nk'akarorero sivyo ndavyemeza telefone cyo ndayidepoza ngaha cyo niryamira ansipoje yuko ndyamye ndasinziriye sivyo hanyuma nihaza umuntu akayikora telefone iza guciterwamo kandi ntiza gupfizimya murabona yuko nayidepoje ngaha nihagira umuntu ayikorako telefone iza guciterwamo reka ndabereke Yes, hello my people. Ushobora kwibaza nimba bino bintu ngiye kwereka muri ino video biri reyere cyangwa se bitari reyere. So kubera yuko ubwizerwa mu bantu butera bw'abanuka no munsi nakuzana trick ndazaza kunshimira ni wayiraba. We gusa ugumane nanje gushika impera video. Mbe basha dukoresha telefone yiwe. Nukuvuga ndakuzana ishigwa cy'ubwenge uyu munsi. Icyo ndakuzaniye ni ingene ushaka kuba ufite telefone yawe nkajya mu ijoro wigiriye kuryama ku mpamvu z'umuntu muryamanye nk'akaro utizeye cyangwa se urashobora gushimira nko muri douche cyangwa se ukagera gutembera mu isoko ngenda bereke trick yi application uza gukoresha ngaha hamwe telefone umuntu wese ayikoze ko ikivuza induru umuntu wese akoze kuri telefone yawe ikacivuza induru kandi ntiyigere izima mpaka wowe uje kuyizimya rero ari nk'umusuma ayivye mu isoko ikacivuza induru urumva yo caterera hasi direct kuko niyo kugenda ari ya telefone ngenda kiramuvugiriza ku induru ari nk'umugore wawe atakwizera kuko navyo bibaho menshi yazana bibaho gasanga umugore wawe siwe abona urasinziriye aca yinjira muri telefone yawe agatangura gutacinga agatangura kuraba abantu mwaganiriye akaraba iki nawe wawisinziriye nta nakimumenya ndabaza na trick reka ndabereke kwanza kugira ngo sindabishisha amajambo mbaye ndabibereke jewe iyi ni telefone yanje sivyo iyi ni telefone yanje kambaye ndabibereke kwanza kugira ngo mubone yuko ari ibintu birireyere mbere ko ndabishisha amajambo nukuvuga nakantu wemeza nakantu gatoyi wewe wikorera ko ngaha hanyuma umuntu wese aje gukora kuri telefone yawe ikimutera kugwamo yes ndabibereke nukuvuga telefone yawe ibikingiye mesha sana ya mumva yuko kano kaba gakenewe aya nama publicity reka nshire mu application ndabibereke ndiko ndashira mu application nshaka tugende live step by step ndiko ndashira mu application kugira ngo mubanze mu birabe ya aha reka ndavyemeza nk'akarorero sivyo ndavyemeza telefone cyo ndayidepoza ngaha cyo niryamira ansipoje yuko ndyamye ndasinziriye sivyo hanyuma nihaza umuntu akayikora telefone iza guciterwamo kandi ntiza gupfizimya murabona yuko nayidepoje ngaha nihagira umuntu ayikorako telefone iza guciterwamo reka ndabereke Yes my people, ndibaza murabibona ari nk'umusuma aje kuyiba ko ngahantu yabagize ingorane yabahuye n'ibyago byinshi kuko urabona yuko ngaha nta hantu yopfa kubona ayitwara telefone ikiragira mu aha rero wewe umutizateri wayo ni uza kuza kuyizimiriza kuko no uzi urufunguzo washize mu modo pass washizemo so ndongera kubaramutsa abakunzi ba New Life Studio bw'enyuzi mudukurikirana muri ahantu hatandukanye reka imbere yuko tuje kucigwa nyezina mbanze mpekaze bashasha bose babonye ino video kuko ushobora kuri mushasha ushobora kuri kwadukurikirana uri ahantu hatandukanye hanyuma je ndabahe bino byigwa nitwa Eric ni kuri chaîne New Life Studio bw'enyuzi ndagusaba banze ukore subscribe reka ndabahe mwese imisegonda nka 10 banze mufyonde subscribe kuri ako kajambo kari impande yanyu yes my people sivyo muko subscribe hanyuma mu partage zero video abo bikundira mushana ku mastati yanyu munshigikire kuko murabona ko mfata kanya ndabaronderera ibintu bimeze neza cyane hanyuma umucigwa uno munsi ndabazaniye ni ingene mu bisanzwe ushobora kuba wibereye nk'ahantu hanyuma ushobora kuba ufite umukunzi atakwizeye cyangwa ushobora kuba wigireho mu isoko hagaca haza umuntu
akaca gupapura telefone wari kwatembera mu isoko akaca yitwara uko kandi wamuhurikirana wamuraba ivyuga bica ngaha. Urumva yuko aka kanara k'ubwenge ndakuzaniye ugiye nko mu isoko kugira ngo wikingire wisekirize, ukaca ugenda utwaye telefone washizemo aka kantu ukagenda wagashizemo ukaca ushira nko mu mufuko. Nk'akarorero dufate ko ndi nko mu isoko ndayisize mu mufuko, nakantu k'ubwenge mnyanyura gusa kaca gashanga abantu. Nk'akarorero telefone ndayifise nk'uko ndayishire mu mufuko, dusipoze ko mu mufuko ari telefone nyinshi. Aha umva umuntu wese agikorako nk'akarorero ana ndavyemejemo sivyo, akantu ndagashizemo uko je no ndayifise ngaha iza kwigumira uko itekanye, mugabo ninakomba nihagira n'ikindi kintu na kimwe kikorako sivyo, naho nokoza ko urutoki sivyo. Murabibona telefone ihitivuza induru nyene direct. Murumva ko ari hatari. So nyeneyo niwe aza kuza akarinda kuyizimya. Okay, uko biraza kugenda rero nibyo nshaka ndabereke rero etape par etape uko biraza kugenda. Waza kwinjira muri application yawe ya Play Store. Play Store ndibaza ko wari wose ayifise, wowe gusaba gusa kuba ufise Google ukaba warayinjijemo, hanyuma Play Store ishitanga gukora. Turajana etape par etape. So uko biraza kugenda rero ngerageje ko kubereka etape par etape. Waza kwinjira muri Play Store nyine nga, hanyuma ushishana muri recherche hepfo recherche, amushishana muri recherche hano haruguru ushawandika ijambo don't touch my phone. Ati kirazira gukora kuri telefone yanje, nico bashatse kusigura don't touch my phone. Hanyuma uco kora recherche, hanyuma uraza kuza nyine utereshaje iyi don't touch my phone anti theft yambeje niyo na tereshaje ya ko bigenda. Uheje ku install uraza kuyugurura komsa, hanyuma ushande kuri next ucurinde ino loading ihere ya ushanda kuri ibintu bipublicité biba bije ucubi closing ya ikintu cyari uciye nka muri settings. Ngiraje kwereka uciye no muri settings ugiye gushira mu rufunguzo kugira ngo ni wayivuza umva uri kurayivuza ize kuzima ari uko wewe nyene ushize mu rufunguzo. Nta muntu n'umwe abayemera kwizina atazi code yawe. Cyo hano hejuru handitse setup pin code. Cyo turindira rero acha turabiharuro twashira mu nko je nishire mu witide 56 inshuro zibiri cyo dushonda go. Pin has been set, donc code yagiyemo. So kubiraza kugenda canigarukira rero kugira ngo nje kubiconfigure kubi setuping aheza guharura. Nubwo kano kanengene gakora ije misegonda iri kiraharura, uwo mwanya imisegonda imara iri kiraharura ikintu bisako iharurira ku kintu two kwita owner nyeneco ucemere kugikora ku muntu yivuze gwamo. Nyimba ari mu mufuko ugiye nko mwisoko bisako hengera hagitangwe guharura ucushira mu mufuko, aho we uri kwatambuka nta nakime iza ku mugane wa nihaza umuntu akaca akorako atariya. Donc iyi ni nka scanner, umuntu atariya iskanye moja mwanya yakira harura ibiri kasikana ngaho ikiganza cy'umuntu ikivuze gwamo. Nka urabona iyi misegonda yayiskaniye kuri no ntebe sivyo, kuri no ntebe ahanda iteretse kuri no meza, ubona ko ariho iyi misegonda yayiskaniye. Rero iri ku ntebe urabona ko iritekaniye, muga hakaza zino ntoke kwa zitaza ikoze ko muri scanner iza kukivuza induru. Muze kumviriza yes my people, ndaza mwamaze kuvyumva. So mukore subscribe hanyuma naba bakeneye amatelefone y'ama Android yo kugura ama Tecno ama Itel ubwoko bwose bushoboka buba buhari
ku kibanza mashaka kuturondera kandi no ukeneye kudandaza telefone Android y'ubwoko bwo bwose na cyane ku ma Samsung ama Itel ama Tecno ama Infinix ashaka kuturondera nimero yacu iriko muri description ya video muze kuraba nimero yanje no ku bindi bibazo mashaka kundondera hanyuma nkabibafashamo. Yes, mushikare ko nshigikira. It's your boy Eric. Thank you for watching.